Neema yako nikuta ikama paliko neema tele nayangibele neema yako tosha. Ndabaramukije uri Madame Joa imuhira media mwongere isubira guhura kandi ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi nkuko namba ndabibabwira, namba ndabazanira bishasha. Uno musi ndiko ndakorera muri ya televiziyo nshasha iheruka kugururwa ariyo BCC ya Women TV, ndi kumwe n'umutumire uno musi. Uwo mutumire muraza kumenya vyinshi kuri we. Imbere yuko tumuha ijambo yitezante, nagomba kubabwira uwo mutumire icatumye ndamurondera. Bantu b'Imana, sinzi ukuntu nariko ndaba gutya ndiko ndaraba muratsi abantu twebwe mu marezo sosio twibonera twinshi, mbona umuntu ariko aravuga afise amapfapfa aririmba ubutumwa bwiza mu bazungu. Ndavuga ati none ivyo bintu ariko arakora ni biki? Dushaka kubimenya. Cagira amatsiko, cavuga ati reka ndamurondere ndamubaze ivyo ari vyo. Ariko imbere yuko tuganira ico gikorwa ariko arakorera mu bazungu, harimwo kuririmba, harimwo kuvuga ubutumwa bwiza, akitubwire nyezina, twashaka banze abibwire. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane ku kanya mu mpaye, kandi nshima Imana yanteye iteka kugira ngo uyu munsi mbe umutumire uyu munsi kugira ngo tuganire muri kino kiganiro, kandi ndabashimira na mwebwe kuba mwaranyiyumviriye ko mukumva yuko muntumira ku radio yanyu kugira ngo nshobore gusangira byinshi namwe muri kino kiganiro. Ku batanzi, ku benshi bashobora kuba batanzi, nitwa Nkurunziza Diane, ndi umumama, ndubatse, ufise abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1, kama kandi ndi umurundi kazi, nkongera nkaba n'umu Australian kazi. Ufise novuga double nationalité. Ego, ariko aho navukiye, aho nataye uruzogi ni mu Kamenge, i Bujumbura, i Burundi. Numva ndi umurundi kazi, ndi diaspora. Ya, ndi umurundi kazi, kandi nshima Imana ko ndi umurundi kazi. Imana ntiyihenze kungira umurundi kazi, ndavyishimiye cyane, kandi ntiyabirangirije aho yanteye iteka kandi yo kuza muri iki gihugu ntuyemwo, impano n'ubuturo bwaho kuhaba nk'umwene gihugu waho, navyo ndabishima Imana. Ntuye muri Australia y'uburaruko, muri Western Australia, mu gisagara citwa Perth. Niho nkorera imirimo y'Imana n'imirimo yo kwibeshaho byose, n'umuryango wanje niho turi twese. Rero imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka ubanze udusabire, udusengere twebwe turiko turakurikirana ino televiziyo, wongera usengera n'iyi televiziyo kugira uyisabire imigisha izironke abanywanyi benshi bayikurikirana, kandi abazoyivugiramo bose ivyo message bazoshikiriza ibe inyungu bayikurikirana, inyungu kuri twese. Urakoze cyane kandi usenga Imana. Mana, turakubashe, tugushimiye cyane ko uri umwizigirwa, uri Imana idasanzwe, uri Alpha na Omega, itanguriro kandi iherezo rya vyose. Uyu mwanya turaciye bugufi, turakubashe kuko uyu mwanya ari ubuntu twagiriwe kugira ngo dushobore kuba tuhuye na mwene data, tuyaga kubijanye n'amajambo yawe, kandi kubijanye n'ibintu bishobora kubaka buri muntu wese azobibona. Mwami, turaguhaye ikaze uyu mwanya Mana, ubane natwe, mpemu wawe atuyobore, uze kubana natwe kuva tugiye gutangura gushika turangize kino kiganiro. Kandi fata n'akanya ko gushimira Mana ino televiziyo. Nukuri ndasaba ngo uyagure, uyihe gushika kure, imenyekane, kandi ntibimenyekane gusa bisanzwe,
ahubwo ifashe imitima ya benshi mu biganiro bazoza batanga, abazobibona bizobagure, bibashikane kure, bibahagurutse, bibatera intege. Ibiganiro byose bizoba ntibizoba ibiganiro bisanzwe ku bazobibona cyangwa ku bazovyumva, ahubwo bizoze vyimpacta imitima y'abantu benshi. Nuko Mana turakwimitse ingubane natwe mu bintu byose tugiye kuvugana, wivugire wowe Mwami, kandi dusengera umuntu wese azumva kino kiganiro cyangwa azokibona, ntikize kimusige uko yarari, ahubwo kizomusige hari byinshi acungutse ko, kandi hari n'izindi mbaraga avyungukiyemo. Mwami urakoze, turakwimitse imizina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Amen, amen. Murakoze cyane rwose. Ego. Reka rero urumva rero icyatumye ndaguhamagara, narabonye amavideo yawe, ndabona uri mw'ibarabara ufise amavase, uri kubaririmba, uri kumwe n'abantu benshi batandukanye bariko barakurikirana, uri kumwe n'abazungu. Ndavuga ati mbega ivyo bintu ni biki? Nibyo byatumye ngira amatsiko, ndavuga ati reka ndaguhamagarire ubidusigurire abakunzi b'iyi televiziyo BCC ya Woman TV amenye ibyo ari byo. Ibyo mwabonye nibijya nyene novuga n'umuhamagaro naje nisanzemwo, novuga n'umuhamagaro Imana yandemeye, n'igikorwa c'Imana yashize mu mutima wanje, mu bugingo bwanje, hama ndacisangamwo ndiko ndagikora, kandi numva ngifitiye inzara n'inyota uko bukeye uko bwije, mba numva ko Imana yocagura kurusha, kandi numva niteze kugikora gushika ku munsi wanje wo kurangirizaho kubaho. Murakoze cyane. None umuhamagaro, kenshi iyo bariko baravuga umuhamagaro, numva imihamagaro itandukanye, mugabo ujya muhamagaro ndabona ko ari umuhamagaro udasanzwe. Umuhamagaro umenya gute? N'iryari umenya yuko ari umuhamagaro muri wewe? N'iryari umenya yuko hageze yuko uwo muhamagaro uwukoresha? N'iryari umenya yuko uwo muhamagaro ari Imana yagutumye? Ku bisanzwe umuhamagaro ntabwo ari ikintu umuntu yigirisha, kuko ni ikintu kiba kiri mu mutima wawe, ni ukuvuga ni ikintu Imana iba yarateretse mu mutima wawe. Igihe umenya ko ari umuhamagaro, nuko ico kintu iminsi yose ucisangamwo. Iyo umuntu afise umuhamagaro wo kuririmba, umwanya wose ahari aba ariko araririmba, aba yumva yobana n'abaririmbyi, aba ariko yumva yo kwagura uburirimbyi bw'iburi muri we. Rero umuhamagaro wose uwisanga guma wumva ari ikintu kigusunikira gukora ico kintu. Haba kuvuga ngo umenye ko ari igihe cawe kigeze, nukuvuga nuko wisanga wasohotse, niko novuga, wisanga wasohotse. Hari n'abagirirwa ibakwe, Imana ikakubwira ati igihe kirageze cyo gusohoka, genda utangure ukuri. Rero hari amajambo y'Imana nifuje yuko tuganira ko kubijanye n'ivyo by'umuhamagaro. Novuga ko buri muntu wese iyo Imana yaguhaye agakiza, iba yaguhaye agakiza kubw'umugambi w'Imana kanaka Imana yateguye kugira ngo ubugenderemo. Reka dusoma amajambo y'Imana abari mu Banyefeso chapitre ya 2, turahera ku murongo w'8 gushika ku murongo w'10. Haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakishije bwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Uyu murongo w'10 rero hanini niwo ngiye kuvuga ko cyane, kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Yesu ngo kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ukuvuga
novuga yuko Imana mu kuturema cyangwa mu kuduha agakiza hari ikintu kanaka, hari imirimo kanaka, hari ibikorwa kanaka yari yarateguye ngo tuzobigenderemo. Rero ikintu kiba gisabwa ni ukwitaba uwo muhamagaro w'Imana. Si bose baba bafise imihamagaro bawitaba, twese dufise imihamagaro y'Imana, ariko kwitaba umuhamagaro w'Imana ni kuvuga ati mwami ndaje unkoreshe uko ugomba. Niryo novuga niyo ntambwe ikomeye cyane kuri buri muri Kristo. Rero umva naritavyo ntambwe iyo novuga uwo muhamagaro ndavyumva muri jewe. Novuga mpereye ku ntango nakijije mu 2005, novuga niho nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Uhera ico gihe mu 2005 numva ibintu biriko bimbiramwo, numva umenga akagakiza ibi bintu nakiriye sishobora kumva no vyigumisamwe. Ntangura kubivuga aho ngiye hose, nisanga natanga kuvuga ubutumwa bwiza. Hari n'abandi muri bus kasanga natanga kuvuga ubutumwa bwiza, ntazi n'ivyo mvuga, ariko nkumva ikintu kiri muri jewe kinsunikira kuvuga. Nukuvuga vya bikorwa Imana yaremye kera nivyo Imana yari hacari igihe cyuko ntangura kubiberaho. Haleluya. Novuga ni muri ico gihe 2005 nabikora ntazi ko ari umuhamagaro, nabikora numva ari ibintu bimbiramwo, numva umenga sinovigumisamo. 2006 niho Imana yanganiriza irambwira ati rero haguruka ukoresha umuhamagaro nashize muri wewe, ingabire nashize muri wewe, ugende usohoke, ugende uvuge, kuko bizofasha benshi, bizoshikana abantu benshi kugakiza, kandi nawe ubwawe uzoyibonamo umugisha mwinshi. Guhera ico gihe 2006 novuga niho natanguye kubikora, nzi ico nkora, mbona ati kumbe n'umuhamagaro w'Imana. Niho natanguye kubikora muri jewe mfise ubushizi bw'amanga, kuko numva ko nshigikiwe, iyo Mana yambwira kumwe nanje, kandi nkumva ko ndi mu kibanza canje kabisa. Umva nafise confirmation yuko ndi mu kibanza canje. Niho natanguye mu 2006 ndabikora gushika n'ubu, kandi nigeze kubisaziramwo naho nzoba nashaje. Yes, amen, amen, amen. Nuko rero murakoze cyane rwose. Ego nduza ko umuhamagaro uhejeje gusigura ivyerekeye umuhamagaro. Mugabo rero ngira ntangure ikintu rero cyantangaje, nakubona uri muri bihugu by'amahanga, watubwiye ko ari muri Australia, ndakubona ufise bafre ukoresha ibyo kuri kumba ubwira abantu benshi, ndakubona n'abazungu ariko baranagufasha. Uvuga ati Mana yanje, kugira uhaguruke ukora icyo gikorwa mu gihugu kigoye, mu gihugu cy'amategeko, byagenze gute? Ko navuze yuko ari umuhamagaro wanje, jewe kubwanje Imana inyugurira akaryango ko kuza muri iki gihugu, sinabibonye ko ngiye gutera imbere, ngiye kurumva ubuzima bwanje burahindutse gusa, ahubwo numva ko hari inyungu y'Imana iri muri ivyo yishishe. Navuze nti Imana uranyaguye kugira ngo ngende kubwira abarya abazungu ubutumwa bwiza, ababivuyemo cyangwa batabitahura babimenye ku bwanje. Nabonye umenga na kandi karemba Imana inyugururiye kugira yagure igikorwa yashize muri jewe. Ubwo rero mva natanguye ndabivuga, mvuga ubutumwa bwiza, ariko nari mfise ikibazo c'ururimi, kuko urabona ko tuva mu gihugu c'igifaransa. Ni kuvuga icyongereza canje cari gifise limits, cari gifise aho kigeza, ntabwo cari cakindi nogenda nkasemerera mwibarabara nkavuga ubutumwa niyahuye, nari mfise ahantu kigera. Rero nashize mu imbaraga, ndavuga nti reka nje kwiga icyongereza, kandi ikindi naco ndavuga nti reka nkoresha ubundi izindi strategy zindi zotuma ubwo butumwa bwiza umurimo uri muri je udahagarara. Buryo nabitanguye rero, natanguye nandika ubutumwa bwiza, nkandika muri cya cyongereza canje gike, ariko nkavuga nti uko biri kose message iraza gusohoka.
ndandika ubutumwa bwiza nkazunguruka ku mihana zadashira ku mihana ku ma letterboxes nkagenda boîte postale ngenda ninjizamwo buri muntu aho kumuhana hari bamwe baca babitora bakabwira abanyentwe ko babigaye bakabisoma babona ko ari ibintu vy'Imana bakaca babitabura mu maso yanje nkibibona bagakubita muri bini ariko ntivyanci intege navuze ntaco niba ari umwe abitaye mu bantu 70 nshize hano nta kibazo. Mu nyuma mva kuri iyo etape nja kuri etape yo kudodora ku mihana tujya ko batemondo Jehova nkagenda ntwaye bwa flyers nyene bwa papuro nyene biko y'amajambo y'Imana. Nari naravuganye na pasiteri wanje anyoboye ndamusobanurira nyene umuhamagaro wanje yarantahura aravuga ati namwe nti uwo muruhusha nkashira kuri nimero zawe kugira ngo hagize ufashwa cyangwa uwumva yo yinjiramo ibi bintu akuhamagara umushobore kumufasha gutera intambwe arambwira ati nta kibazo kabisa ahubwo ndaguhezagiye Imana ibane nawe arashikira kabisa Imana imuhezagire cyane ebana gashira ko amajambo y'Imana hanige nagiye wiwe turabyandika turabirana kwishoro tubikora nyene mu buryo professionnel turandika amajambo y'Imana guhera ebana turabyandika neza turabinonosora ebana biraba ibintu bizima ndasohora impapuro nkaze ngenda nkavugana ku mihana y'abantu rero muko uja kuvugana ku mihana y'abantu hari abanyugururira hari abandi bambwira ati tugukeneye ndibuka ko hariho hamwe nari mfise umwana mukuru wanje yarafise nk'amezi 5 canke 4 canke 5 ndiko ndasunika iprame nsanga abajene abana bariko bari hanze nyene ntangura kubabwira ubutumwa bwiza barabaye interesse cyane baraza baranyegira baranyumviriza ndakomeza ndababwira nkiko ndababwira mama wabo asohotse ntiyashima nyene amajambo tuko turaganira arinjira abwira papa wabo arasohoka arabwira ati ivyo bintu muriko murayagasiga bishaka sishaka ko muvyumva nimwinjire mu nzu baramwankira ati ntibishoboka reka tumwumviriza heze twabikunze nyene mama wawe yaciye azazana urya mupira wo urya tukoresha mu kuvomera amashurwe canke yo koza imiduga araza arasukako impuzu ziratota umwana muri prama amazi bibagira ibintu bidasanzwe ubwo nca ndahagarika ndamusaba ikigongo nturambabarira nca ndabandanya akumva ndaciye nsubira muhira kwihindura kuko n'umwana ukuntu yari ameze iki byari ibintu bidasanzwe. Ndibuka ko umwana yaciye afatwa n'umusonga naragiye mu bitaro ndamara nk'ikintu c'imisi nk'itatu umwana ari mu bitaro warwaye umusonga nyene iki ariko Imana yakomeje kurwanirira kuvuga ibyo nayivuze ni nka impambamyi tugenda duhura nazo mu murimo nta gikorwa kitagira intambamyi igikorwa c'Imana kandi gifasha abantu benshi. Gaho rero cyegira ndetse n'amatsiko kukubaza urabona ko turi mu gihugu cy'amategeko kenshi abantu badorome abantu bumbaze urabona uhejeje kudushingira intahe bijanye n'intambamyi zihari none polisi yoyo sekirite y'igihugu ntibabuza gukora ico gikorwa ku bisanzwe iyo tugiye kubivuga hanze bisaba ko tuba dufise permis tuba dufise uruhusha rutwemerera kubikora hanze ariko nk'ibi byo kumuhana gusohoka nta ruhusha novuga navuze ko nabisabiye ni ibintu navuga nti reka ntange nko kurya usanga hari umuntu we abantu baza bakashiraho makete atandukanye ibiki ibintu bitandukanye ubwo nagenda ndabikora muri ubyo hari aho usanga barashize kuko boîte postale yabo ati ntabwo twe dukeneye ibintu nk'ibi abo ntubahiriza sinshireho ariko ahasigaye nagenda nshiraho rero icyo ntavuga nta buhusha novuga nabisabiye ivyo ndabikora nk'ibintu byo gukora nyene mu buryo busanzwe. Ndibuka yuko naco nigeze gikuramo intambamyi ariko ndashira ku mihana haca haraduka umuzungu anje inyuma anyuruka inyuma ngo kukiri gusha amakete ntiyari yasomye n'ivyo arivyo ndamubwira nti ntaco uraza kubisoma ibirimo ngo kubera ngo nyene acahamagara polisi ahamagaye polisi yagiye kuza namaze we yababwiye ko ari ibintu bibi ndiko ndakora
jewe ndakomeza nyene nagiye kuva polisi irikira nyene ivuza amatara n'ibiki muri ca gihande nari ndimwo namaze kuhava. Ubwo rero wa mugabo yaragerageje kunkurikira abona nyene ndakomeje hama arabandanya bambara arasubira inyuma. Numvise rero inyuma yaho polisi nyene yavuze nyene ibiki nyene muri ca gihande nari ndimwo ariko namaze kuhava. Ariko ibyo byose ntabwo nicyaguciye intege uvuga ati mbere nagiye ngaha bansuka kw'amazi ubu naho nagiye gukubita ubutumwa ahandi noneho polisi nayo irentervena nicyaguciye bati oya jewe vrema ibi bintu ndabihagaritse kabisa kuko nguma nihurira n'ibibazo gusa. Ku bisanzwe umuhamagaro nk'uko navuze ni ikintu kiba kiri muri wewe uba wumva ko no gupfa uri ready gupfa kubw'icyo kintu, uba wumva ko ari ikintu kitazima, uba wumva yuko nubwo wohura n'ingaruka zikomeye cyane uri kuri icyo kintu urumva ko uriteguriye kuzakira, uriteguriye kwakira ingaruka zizoza zivuye muri icyo kintu. Ubwo rero umva niyo mpamvu numva ntacitse intege, ahubwo mba numva imbaraga zikomeza kwiyongera buri munsi ku munsi. Kandi ikindi naco Kristo yadutumye, uwo Kristo yantumye agenda buri munsi asukamo izindi mbaraga nshasha kugira ngo n'akanovera ko kubikunda no kumva niteza amarisike yose yavyo. Rero ndiko ndavuga uburyo nagiye ntera intambwe, navuye muri ivyo vyo kuja kudodora ku mihana nca ntera intambwe yo kuja mu isoko nkaja muri hajya mu isoko nkuru. Umunsi umwe rero nagiye kuvuga ubutumwa ku isoko nkuru yari yegereye aho tuba. Ncambura n'umudamu ava muri Philippines. Uwo mudamu rero niwe yabwiye ati rero iki gikorwa ufise, nawe uwo mudamu yari katanga ubu flyers bwo gutumira abantu mu ishengero ryabo. Ambonye arambwira ati umuhamagaro wawe ndumva ko hari abantu nkwiye kuguhuza nabo. Ati hari abadamu bakora igikorwa nk'iki babikorera muri ville muri city, ati uzoze umunsi umwe ndagutwareyo. Nambwira ati ndagusabye. Turapanga rero ariko wa gatandatu niho yantwara. Nagize umunezero ntarigera mbona mu buzima. Uhura n'abantu bufise umutwaro umwe, bari abantu utagira ngo ni n'abanyafrika. Umwe muri we yava muri Korea y'Epfo, undi yava muri South Africa, umuzungu, ariko abantu nyene batandukanye bava mu bihugu bitandukanye ariko bafise umuhamagaro nk'uwawe, bafise umuriro w'Imana n'inzara n'inyota yo kuvuga Kristo. Numvise nta munezero ndigeragira mu buzima ungana n'umunezero nagize uwo munsi. Kuvyerekeye uwo muhamagaro nyene uburyo bavuze kuri uwo muhamagaro wawe, ndiko ndarabajya mu video narabonye uri umuririmbyi akomeye cyane, aririmba neza, aririmba nyine ukabona yuko ari umuririmbyi vrema abifisemo. Sinzi ko navuga ko ari impamyabushobozi ngira diplome ya none wowe kujya kuririmba usanzwe uri umuririmbyi? Oya, ntabwo ndi umuririmbyi na gato. N'ijwi ryanje urumva ko ryarapararanga ryarasaraye kubera gusemerera cyane. Ntabwo ndi umuririmbyi kandi numvise ko urabiririmbana nk'umuntu ko ari professionnel mu buririmbyi. Oya kabisa, nta nubwo menyereye n'ivy'amajwi, nta kintu kabisa, nta shure ryavyo. Gusa ndakunda kuririmba. Ndabiketse muri korale kuvyigana kujya kw'abakozi baje kuvuga. Muri korale no wanaragiye, narigeze kuja muri korale shitse muri iki gihugu. Nkiri mu Burundi nta vya korale kabisa, narumva ko atari umuhamagaro wanje. Ariko shitsi no kujya ubona uri mu ishengero kumva ume gushaka gushigikira igikorwa c'Imana, ucinjiramo kugira ngo igikorwa c'Imana nyene ushigikire. Numva nabigiyemo mu buryo bwo gushigikira igikorwa c'Imana, ariko sinabigiyemo ngo ni umuhamagaro wanje kuririmba kweli. Kuririmba ntabwo ari umuhamagaro wanje kabisa, ariko ndabikunda. Ndaguhaye ibigwanisha byose kugira iki gikorwa cyawe uzugikore. Oya kweli, kandi ugiteza imbere. Oya, gusa kuririmba nk'uko muhora mwabibonye mu mavideo kenshi mba ndiko ndaririmba, nkongera akavuga ubutumwa. Donc byose biba biri hamwe, biba bishize hamwe, ariko ntabwo ndi umuririmbyi kabisa wa wundi uvuga ati ndagenda iko ndaririmba canke ndateramishije abantu ndirimba. Oya kabisa, ntabwo ari umuhamagaro wanje uyu.
ni ibintu nkora kuko ndakunda kuririmba, ndakunda indirimbo, ndi mu mudugu umwanya wose mba ndi mushinga hamwe indirimbo z'Imana, mba numva guhimbaza Imana, kuyiramya, kuyitazira ni ikintu kiba kiri muri jewe. Ndabikunda kuririmba, ariko novuga ndakunda n'indirimbo z'Imana. Amina. Ariko ntabwo ndumuririmbyi. Gusubira kubaza ikibazo c'amatsiko, eske usanzwe ufise eglise urimo nka kugira umunsi murazi mu Kristo wose usanga afise ishengero canke wowe Imana yakuye mw'ibarabara usenga aho ubonye hariho hose? Oya, sisenga hariho hose. Ubundi ntegerezwa kuba mfise ahantu abavyeyi b'umwuka bandera canke bankurikirana canke ngenda nkisunga. Niyo mfise akabazo kamba kicimo uwo murimo, abantu nshobora kuja kubaza ati mbega bigende gute canke mubona novyitwaramo gute. Nsengera mw'ishengero ryitwa Omega Pentecost riri ngaha nyene muri PEF. Ndumwe muri bo, niho nashikiye kuva nkishika muri iki gihugu, kandi ndahishimiye, ndahakunda. Niho nsengera, novuga niho nkorera imirimo y'Imana. Ndi n'umusenzi mw'itorero, abo bita binginzi. Ndumwe mu basenzi, ndimwe mu binginzi mw'ishengero. Ubona support imeze gute muri ico gikorwa cawe? Nkuko navuze, umuhamagaro bivana nukuvuga umuhamagaro utawufise cyane kenshi ntabwo biba bikise. Mu ntango nkitangura kwintroduce nkavuga umuhamagaro wanje n'ukuri baranshikikiye cyane. Ndibuka ko twahora dupanga tugapanga amakampanye d'evangelisation, abantu bamwe bakaza tukagenda tukavuga ubutumwa nko ku mapaka, tukavuga ubutumwa abantu bakihana. Ariko nuko navuze kuko ari umuhamagaro wiwanje hanini, ntabwo ari igikorwa novuga ngo carabandanije gikura muri ubwo buryo. Ico bakora barantera intege, bakambwira kuhaje, turi kumwe, turagusengera, turagushigikiye, turakwishimiye, kumva ko bashigikiye. Ariko apana vyo kuvuga ngo turiko turakorana nabo nyene gutyo. Twarabikoranye mu ntango, ariko kuko atari umuhamagaro ntabwo ari ibintu vyakomeshe. Ego, ikindi kibazo ca nyuma imbere yuko dusozera iki kiganiro cacu, nagomba kumenya impact spirituelle, impact y'ico gikorwa cawe muri communauté ubayemo. Ego, impact ni nini cyane, kuko nagiye mbona abantu benshi bakira Kristo biciye muri uyu muhamagaro. Muri iki gikorwa abantu batandukanye bagenda bihana bakakira Kristo. Hari nabo twagiye tubatiza mu mazi menshi. Imana yagiye yagura abantu b'Imana, abantu benshi, n'abandi bagiye bategwa intege n'iki gikorwa turiko turakora. Kenshi nkunda kubishira ku ma social medias, nkabishira ku ma statut, ku ma WhatsApp, kugira ngo n'ubibonye wese bimufashe. Kuko ibi bihugu urabona, ibihugu turimwo ni ibihugu usanga tujamwo bikaduha ubuzima bwo kuba busy, ugasanga ya mihamagaro yacu canke kwa gukora Imana kwacu twahora dukora tukiri mu bihugu vyacu, dushitse hano vyarazimye, kumenga ubuzima turimwo bwarabinyunyoye. Rero mba numva byotera intege n'uwari we wese avuga ati kumbe hari abantu bari muri ivyo bihugu ariko kandi bakiri ku murimo, reka natwe dukoresha mihamagaro yacu, tugende natwe dukore. Mba numva ko ari ikintu kiriko kiratera intege, kandi nagiye mbona abantu benshi cyane banyandikira iminsi yose, banyandikira bakavuga ati Diane, ihiko gukora kiriko kiratwankuraja, caramfashije. Hari n'uwo yabwiye ryari, umudamu w'Umuzambiyakazi yarampamagara arambwira ati Diane, ati hari umuhamagaro narahagaritse nshitse muri iki gihugu, ariko ukuntu mbona imbaraga ufise n'umuhati canke impuzenya, inyota canke sinzi ngeno bivuga mu Kirundi, ubifitanye, vyamaye nanje kumva ko nta justification n'imwe mfise yotuma ntakorera Imana ngo umuhamagaro wanje nawukomeze. Ico ni ikintu marumva naje kukwitega. Rero ikindi kintu naco nabibonye mu n'umugisha w'Imana, burya iyo ukoreye Imana n'umutima wawe wose, Imana nayo irakwitwararika, ikitwararika ivyawe.
hari imigisha myinshi nagiye mbona Imana nanje ifungurira kugira ngo inezeze kuko nanje ndiko nezeza umutima wayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabyaha umwe yihanye ngo ni umuneza mw'ijuru baracelebratinga baranezerwa. Rero nanje Imana hari byinshi yigiye ifungura inezeza kuko nanje hari ibyo nakoze birayinezeza, ijuru rikanezerwa ku bwanje kandi nanje bikanyongera imbaraga zo kubandanya nkumva nyene ko ahubwo bikwiye kwaguka mu buryo bukomeye cyane. Ikibazo utambajije nico kibazo cugishira muco bagira umbwire akandi tugiteranya n'aka kabazo gira ndakubaza ego ko hari benshi bashoboye kwihana ubwabi bw'Imana buraguka ubw'icyo gikorwa cyanyuma ariko murakora none muri abo mwabwiye ubutumwa mwararonse abanyamihamagaro baza namwe kubafata amaboko kugira ngo icyo gikorwa cy'Imana kibandanye gitera imbere. Muri Mariko 16 uhera ku murongo wa 15 gushika ku 18 niho havuga ngo nimugende muvuge ubutumwa bwiza, mubwira ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, abizere mubabatize kandi nabo mubagire kuba abigishwa. Ni ukuvuga natwe intumbero tuba dufise niyo kugira ngo abo bantu bakire agakiza n'abejo baze badusubirire, kuko ubutumwa bwiza ntitwabwisanzemo. Ubutumwa bwiza bwadusanze aho twari turi. Hari abantu bitanze baraza, natwe tubikora kugira ngo hari n'abandi bazokwitanga nabo ubutumwa bwiza bugere kure, bushike kure aho Imana yateguye ko bushika. Rero harimo benshi bagiye baza badusanga nabo turi kumwe no muri aba nabo bagiye bihana, nabo bakaca baza bakavuga ati natwe reka ibintu tubijemo tumva ko ari ibintu bizima. Rero novuga n'ikintu cyagiye kinezeza nk'iyo ndababonyemwo, ukabona nabo barabikunze kandi bumva ko ari ibintu bakwiye gushigikira kugira ngo bafashe abandi. Igikorwa cyiza cyane mbarumva kinezeza. Amen. Hari ikibazo rero mbwiye ngo nari nibagiye gusiga ndakubajije rero ko urumva utujaniranya n'ibindi byose twaba twibagiye kuvuga wari wifuje gushikiriza abanywanyi abakunzi ba BCCA Women TV ubashikiriza. Wambajije ku kijanye n'intambamyi dukunda guhura naco muri iki gikorwa, kandi habamo n'ibitero bya Satani byinshi cyane. Satani aragerageza kurwanya cyane. Ndibuka ko nkitangura kino gikorwa maze guhura n'abajya badamu, novuga hari ukuntu numvise umenga ndagutse cyane muri jewe. Rero ndahuye n'intambara nyinshi cyane. Satani agerageza akakubita intambara, akazana intambara mu buryo butandukanye kugira ngo agire iki agusubize hasi, mbese agushire hasi kugira ngo uhagarike. Ariko nk'uko navuze, kuko ari umuhamagaro ushigikiwe n'Imana, ntashobora kuzimya icyo Imana yashize muri wewe. Rero hari byinshi yagiye akora nk'igihe cya Covid. Igihe cya Covid abo bantu twari kumwe barabaye nk'abahagaritse, abantu bamwe barabivamwo, dusuza gusanga ya groupe twari abantu benshi cyane, dusigaye turi abantu batatu. Mu nyuma muri 2020 nabo batatu barahagarika, nza gusigara ndumwe n'uruvyaro rwanje. Uraza kubona mu mavideo amwe aho navuga ubutumwa ndijewe n'abana banje gusa. Sinigeze ncika intege. Ndibuka yuko imbere yuko tugisigaye turi batatu, uko nkuko niyemeje navuze nti nzokorera Imana bikunda bambe byoroshe kandi n'igihe bitoroshe, bikomeye n'igihe byoroshe. Ndibuka yuko nk'umwana wa kabiri namuvyaye nari mwivuga gutumwa ku wa gatandatu. Umudamu twari kumwe kwanza Imana yaramukoresheje, numva arambwiye ngo wowe ngo uzovyara. Ndavuga jewe kigihe cyo kuvyara kitaragera, ambwiye atoya ejo wowe uzovyara. Sinabitahura. Kwa Mungu rero nari mfise gahunda yo kuja kwa muganga nyene mu bipimo bisanzwe. Ngiye kwa muganga arambwira ati gira uvyari. Mvyara muri ubwo buryo ntari nabyiteguriye, ariko kumva ko Imana yari yabikoresheje umukozi wayo yarabimbwira. Uwo mudamu twakorana umwe mvyara nyene muri ubwo buryo bw'igitangaza kandi Imana irashigikira. Novuga
vyaranezeye cyane. Ndibuka nkiri umukobwa nahora mvuga hari ngenda gira ama illusion nkirifise umuhamagaro nyene ukiri mushasha nyene. Ndibuka ko ari igihe nabona ndiko mvuga ubutumwa ndiko mvuga ubutumwa ndiko mvuga ubutumwa nyene imbere mfise inda ikamfata nka ibise bikamfata ndiko ndavuga ubutumwa ku buryo mva kuvuga ubutumwa nja kuvyara. Ivyo ni ibintu nahora nisanga mu kuvuga ni ibintu bizombako umva nk'ivyo bisa n'ivyo n'izo nzozi nigeze kubagira kera cyane nkiri muto. Ni ibintu mba numva ko binezereye cyane. Hari igihe nasunika nk'iprame mfise inda iremereye cyane nsunika nja kuvuga ubutumwa bwiza nkumva ko mbabaye mu mubiri bambe ko ndushe mu mubiri ariko nkumva umunezero mwinshi cyane mu mutima kumva izo mbaraga zo kuja gukorera Imana merewe ko kuntu nkabumva ko ari ibintu by'agaciro cyane ko ari ibakwe Imana ingiriye. Rero ni ibintu byinshi nagiye mpura navyo bitoroshe. Ko navuga haragize igihe bose baragenda sigara mvuga ubutumwa ari jewe n'abana banje nk'imyaka ishika kuri 3 canke 4, nk'imyaka 4 canke 3 mvuga ubutumwa jewe n'abana banje gusa. Ariko igihe kiragera Imana isubira agarukana bamwe bakera ahubwo hazamwo n'abandi biyongera. Nukuvuga igikorwa c'Imana iki gikorwa ni igikorwa gisaba cyane amasengesho. Ni igikorwa kandi gisaba ubwenge bw'Imana kugira ngo ushobore kugikoramo neza. Kuko Satani ntakinezerewe kuko uburi kutera ubwami bwa Satani nawe wumva caza akakugwanya kuko urukura mwataka. Ndibuka ndaza harimo amavideo amwe hari igihe twaba turiko turavuga ubutumwa kabisa turimo imbaraga z'Imana, Satani agatuma hari umugabo yahoraza akaza n'agakinga aho nyene muri ville hagati afise ikintu senya canditse ko ngo nta Mana ibaho, amahorijo yose yarimwe n'abana b'abantu, ibintu nk'ivyo. Twaragiza kubwira ubutumwa umuntu agaca mwiruka ko haje umuntu yaciye kwihana agaca mwiruka ko akamuhereza ubupapuro y'abayanditse uvuga ko nta Mana ibaho, ivyo twavuze ari ubeshi. Ivyo ni ibintu vyagiye biba kabisa. Agaca mwiruka n'akagakinga kiwe akamuhereza. Haragiye n'abantu bakaza gushengerera bakabona ati ni Satani n'Imana bariko baragwana. Ukabona ari biteye ubwoba. Ndafise utuvideo tumwe ndibaza muzo dushirako turiko ukabona nyene bariko batugwanya. Hari nk'igihe wabona nk'umuntu aje ndibuka ko ari umuhungu umwe yigeze kuza umunsi umwe arafata mw'izosi gutya avuga ati iyo mpano uvugura yize wayibonye hehe nimba hari kuki nca mu bibazo ndimwo canke ukuntu ukabona ariko arafata mw'izosi abantu bakaza kuvuga ati ivyo bintu uriko urakora ntibibaho. Mbese ni ibintu bihabamwo intambara nyinshi cyane ariko ntabwo ari ibintu wumva biguca intege ahubwo wumva biguha imbaraga zo gukomeza ko uri gukora ikintu kigwangwa na Satani ariko kandi bisobanura ko Imana igushigikiye. Nkuko navuze Imana yambwiye mu 2006 intumye ibazobanana nanje iminsi yose mba ndumva ko sindi jenyene muri iki gikorwa, hari uwundi ari hafi kandi ashigikiye. Yesu abumugisha. Amen. Abafunzi ba BCCA Ubuntu TV baraje kumviriza intahe ikomeye cyane mu gikorwa cy'Imana, nicyo bita ibango, nicyo bita umuhamagaro, nicyo bita gutumwa. Niba byoroshe ariko iyagutumya ibiri hafi yawe. Nuko rero turagushimiye cyane, twizere ko n'undi musi zo gutuma ko ati garuka kandi dushingira intahe uzotwitaho cyane gose. Ufise ikibazo ushobora kuzobabaza igihe cyose muzomuhamagara kabisa. Nzogerageza uko nshoboye kose kabisa ndondera umwanya kugira ngo nitaba umuhamagaro wanyu. Abantu bose bafise ibibazo byandike muri commentaire. Nimwandika muri commentaire nzotanga Zoom umunsi umwe mumwibarize kandi nawe ariteguye kubishura. Mwumvise ko anabibemereye. Muhezagirwe. Nibaza ko muri Australia mu gitondo mugira umurango mwiza, natwe burije tugira tuje henge ku musaya. Imana ibahezagire cyane.